Imana umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aritezwe i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri urwo rugendo azosozera itariki 26 z'uku kwezi nyene, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoba aherekejwe n'abafasha biwe bari kurushi n'abahora badahara mu ngendo ziwe nk'umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo gufashanya canke umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru w'inyamitwe ntibazoba bari kumwe i New York. Ibitari bimenyerewe mu rugendo rwo ku rwego runini nk'ubwo. Inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze. Nk'uko tubisanga ku rupapuro rw'uburenganzira abazoherekeza Perezida Evariste Ndayishimiye, ordre de mission mu gifaransa nimero 110, agakoni SEG, agakoni 180, agakoni 221 dufise mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe. Ku nimero ya mbere hari uwo bita VIP ya mbere, ku ya kabiri akaba uwo bita VIP ya kabiri. Abo nabo akaba ari Perezida Ndayishimiye ubwiwe na Angelique Ndayishimiye umupfasoni wiwe. Turetse ko ari inama ya mbere kuri urwo rwego, Perezida Ndayishimiye azoba yitavye kuva ashikiriye ayo mabanga, hari n'ubudasa bugaragara buri ku rutonde rw'abazomuherekeza ugereranije n'ingene vyahora bigenda ku bandi bakuru b'ibihugu bamubanjirije. Mu gihe hahora hari ba ntibahara mu ngendo z'umukuru w'igihugu ziri ku rwego nk'ubwo, aha twovuga nk'umuhanuzi mukuru ajejwe imigenderanire mu biro vy'umukuru w'igihugu, umuhanuzi abajejwe ibikorwa vya ONU mu biro vy'umukuru w'igihugu, umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru. Muri abo bose nta numwe azoherekeza umukuru w'igihugu. Eveline Butoyi avugira ibiro vy'umukuru w'igihugu akaba ari we wenyene rudende dusanga kuri urwo rutonde, haba mu bahanuzi bakuru ba Perezida Ndayishimiye canke mu bahanuzi basanzwe. Ku siguro bamwe n'abandi baha urwo rutonde rw'abantu bari kurushi bazoherekeza umukuru w'igihugu mu nama ikomeye nk'iyo. Amasoko yacu mu biro kwa Perezida Ndayishimiye atubwira yuko insiguro zishobora kuba mu buryo bushika nka butatu. Bamwe bagira bati Perezida Ndayishimiye abikora mu ntumbero yo kudasesagura amatungo ya leta. Abandi bati nkumbure ntagishaka kwikoza abahanuzi wenyene atashizera gifitiye, avuga yuko ari binebwe ataco bagihereza iminwe. Ku rundi ruhande bakavuga yuko ubukene bw'amafaranga y'agaciro burangwa mu gihugu ngo bwoba bwarashitse no mu biro kwa Ntare Rushatsi. Nkuko amakuru yizewe dukura aho muri leta zunze ubumwe za Amerika avyemeza, nta muntu numwe yemerewe kwinjira ku butaka bw'ico gihugu atarahawe urucanco rwo kwikingira mugera wa COVID-19. Ivyo bikaba bisigura ko umukuru w'igihugu nabo bajanye bashobora kuba baramaze gufata urukingo rwa COVID-19. Kubwa Vital Nshimirimana ngo kubona umukuru w'igihugu aja muri leta zunze ubumwe za Amerika bisigura ko hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi bamaze kwicandagisha mu kwikingira ikiza ca COVID-19 binyegeje. Ikibabaje ngo nuko abo bategetsi nyene bahakana ko bidakenewe ko abarundi bicandagisha. Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga Force abona ko ivyo bisa no kubuza ubwigenge bwo kugira amagara meza ku banyagihugu, ariko kandi nubwo kwidegemvya. Arasaba amashirahamwe yatandukanye gutera kamo leta kugira yemere ko abanyagihugu bacandagwa mu kwikingira no mu kuronka ubufasha bwo gutembera. Ibi biza bihinyuza imvugo y'iyo ntwaro, aho kuva mu mwaka w'2020 bagumye bafata minenegwe ivyerekeye ukugwanya ikino kiza, na cyane cyane mu guhakana yuko ico kiza cyateye mu Burundi hamwe n'ukwanka urucanco. Ibyo rero iyo abatwara igihugu abari muri leta canke abandi banyacubahiro badafashe ya mbere mu kugira ngo bahimirize abandi banyagihugu baca bagira amadidane, abanyagihugu baca batinya. Ibi rero birababaje cyane kubona bamwe ku ruhande rumwe abo muri leta canke ababafasha binyombora bakagenda bagacandagwa kugira ngo bidegenze baje aho bashatse hose,
hanyuma bagaca muri uwo mwanya nyene babuza abanyagihugu yuko bacandagwa, ubwo n'ubwicanyi mu bundi. Hanyuma ikindi naco twashaka kuvuga nuko abanyagihugu rero bakwiye kurikanura na cyane cyane abaganga, amasendika, amashirahamwe, abihebeye Imana bagahaguruka bagasaba yuko leta y'u Burundi yoshiraho umugambi wo gucandaga abanyagihugu. Ivyo navyo bazobikora bamaze kwemanga yuko uwo mugambi bakeneye yuko ubaho, bakongera bagasaba abafasha Burundi yuko botanga izo canco bagasahiriza ivy'igihugu cy'u Burundi kitoshobora kwikorera. Radio Inzamba ibicishije ku muhora wa WhatsApp y'umukuru w'igihugu yamubajije nimba yoba yarabanje kwicandagisha imbere yo gufata urwo rugendo. Evariste Ndayishimiye yishuye ko atarucanco yafashe kuko mu Burundi bataratangura kuzitanga, akamenyesha kandi ko asanzwe afise urucanco yahawe n'Imana. Inzamba. Tutadukire mu makuru yavuzwe mu gisata c'agateka kazina muntu, aho kagumye gahungabana kuva umukuru w'igihugu ashikiriye ubutegetsi. Ivyo biri mu cegeranyo c'umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ujejwe amatohoza kuvyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi washize ahabona. Ico cegeranyo kikaba carerekanye ko mu bisata bitandukanye agateka kazina muntu hamwe no kwishira no kwizana mu vyiyumviro vyifashe nabi muri kino gihe. Ibiri muri ico cegeranyo bikaba vyashikirijwe abamenyesha makuru kuri no wa kane. Inkuru tubaza Blaise Nijimbere. Iki cegeranyo kigize ca gatanu kigizwe n'uwo mugwi kubijanye n'ingene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi kuva ugishigwaho mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2016. Abari muri uwo mugwi bavuga ko bakoze icegeranyo bakoresheje ivyavuye mu vyabona mu bakorewe ivyaha hamwe n'ayandi masoko atandukanye. Uwo mugwi uvuga ko kandi naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagumye atanga umwizero kuva akija ku butegetsi itariki 18 ruhesha umwaka wa 2020, ivyerekeye agateka kazina muntu kagumye gahungabana gushika kuri no munsi. Akaroro gatangwa ni vyerekeye kwishira no kwizana mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro, kumenyesha amakuru no kuja mu mashirahamwe. Tududiye narongoye uwo mugwi avuga ko agateka kazina muntu kaguma gahungabana na cyane cyane kuvyerekeye abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu babandanije baturubikwa bagirizwa ko bari mu migwi gwanya leta. Agateka kazina muntu kabandanije gahungabana ku rugero rukomeye cyane cyane mu vyerekeye gutuza imigwi y'abitwaje ibigwanisho yagize ibitero hirya no hino mu gihugu. Ibitero vyakozwe kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Muri ivyo bitero harabaye ihohoterwa ry'agateka kazina muntu kuko hari abantu bagirizwe atavyemezo bihari ko bari mu bakoze canke bakoranye n'abakoze ivyo bitero. Abo bagirizwe atavyemezo nabahoze mu gisirikare ca leta bita FDN, abari mu migambwe igwanya leta na cane cane abo mu mugambwe CNL. Uwo mugwi waradomye urutoke kandi abantu batari bake babuzwe irengero kuva ico gihe, abaguma bahagarikwa hadakurikije amategeko, mbere n'abahohoterezwa ubuzima atacamira. Uwo mugwi ujejwe amatohoza mu Burundi ngo wasanze abakora ayo mabi ari abakora mu biro vy'iperereza, bamwe mu bapolisi hamwe no gwaruka rw'imbonerakure. Abo bose ngo bakabikora mu mutekano ntangere, ntihagire ubutungane bubaja n'akara. Igituma ubwo butungane budakora neza uwo mugwi uvuga ko ari uko bufukamwe mu nda n'ubutegetsi. Ubutungane bwagumye bukoreshwa n'ubutegetsi mu guhungabanya agateka kazina muntu na cane cane mu kwanka gukora amatohoza ku mabi aba yakozwe no mu kugumiza mu mabohero abahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Mu vyerekeye kwishira no kwizana naho nyene uwo mugwi wasanze hakiragahaze. Ibimenyesha makuru n'amashirahamwe ategamiye leta ngo ntihengeshanya kuburabuzwa. Eka no mu vyerekeye umubano hagati y'imigambwe naho nyene uwo mugwi uvuga ko naho abategetsi mu muganga uri ku butegetsi bagabanije amajambo abibugwanko, ubu ngo bashimye kwita abansi b'igihugu abo bose batavuga rumwe na leta.
twamesha ko ibiri muri ico cegeranyo bizoshikirizwa icesi imbere y'inama mpuzamakungu ijejwe ivy'agateka kazina muntu kw'igenekerezo rya 2023 uku kwezi turimo. Tukiri mu gisata c'agateka kazina muntu nyene shirahamwe Human Rights Watch ryarasavye ko umugwi ujejwe amatohoza ku mabi yakorewe abarundi wokongerezwa ikiringo co kugira babandanya ayo matohoza. Ivyo biri mu cegeranyo iyo shirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kane nyene. Kubwa John Fisher aserukiye ishirahamwe Human Rights Watch Geneve ngo kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi hagumye hibonekeza amabi no kudahana mu gihugu naho ubutegetsi butavyemera, agasaba ko uwo mugwi utokugwaho ariko nyabuna hagashirwaho uburyo bw'ukuntu bohasha ayo mabi no kudahana vyibonekeza mu gihugu. Umviriza John Fisher aserukira ishirahamwe Human Rights Watch. Ikiduteye amakenga twebwe nuko ubumwe bwa Buraya bwatanze mu minsi iheze icegeranyo ku Burundi bugiha inama nkuru y'agateka kazina muntu, aho bwariko buribaza nimba hariho bamwe babona ko umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi utagikenewe, abandi bati umuntu umwe yigenga arakwiye mu gihugu. Twebwe ntaco bidutwaye ko hoba umuntu umwe, ariko bikumvikana neza ko umuntu umwe adashobora gukora amatohoza no kumenya ibintu byose bibera mu gihugu cose. Ngombwa rero ko habaho umugwi wose ujejwe kugira amatohoza ku gihugu kandi bagahabwa ikiringo kugira ngo bashira habona ibijanye no kudahana. Avec un changement de président, il y avait quelques espoirs que ça mènerait à un changement. Ishirwa ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu mushasha ryari ryaduhaye icyizere ko ibintu bigiye guhinduka mu gihugu, ariko biracari mu cyizere gusa. Natwebwe twari twifuza kubona igihugu aho ubutegetsi bwubahiriza agateka kazina muntu, aho hari ingene boteza imbere ubutungane kugira ngo ababuze ababo babwiture, ariko ubu ivyo vyose birabuze ibiganiro. Nimba rero inama ya ONU izohindura ingendo, ni ngombwa ko mu gihugu hazoba harabaye impinduka ziboneka, naco gikuru gikomeye. Ubu biboneka neza ko ubutegetsi bw'u Burundi buhakana ko ataco guhindura gihari mu gihugu, bugahakana ko atamabi ariko arakorwa mu gihugu. Twebwe dukeneye ko ubutegetsi bwiyemeza guhagurukira ubutungane bukagwanya ukudahana mu gihugu, atari ivyo mu majambo gusa. Et pas juste des paroles non plus, plan d'action très concret. Inzamba. Tubandanirize ano makuru yaranze inondwi muri radio Inzamba kuri ino nkuru y'umufasoni Marguerite Barankitse, aho yasavye uramutswe umugambi uri ku butegetsi guhagarika ibikorwa vyo kunyaga bene ihohoterwa rikorerwa abarundi. Marguerite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom akaba yabivuza do mu rutoke ku izina rya Reveriyano Ndikuriyo yari yaraye yihagiye amazu y'ico kigo yo mu ntara ya Ruyigi. Marguerite Barankitse yasavye abajejwe amashengero kwiyamiriza iyo ngendo y'ubutegetsi. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka. Ibigo vya Maison Shalom mu ntara ya Ruyigi nivyo urongoye umugambwe uri ku butegetsi yaraye yuguruye icese ko bigiye gucumbikira ugwaruka ruhurikiye mw'ishyirahamwe ry'inkino bita Aigle Noir rikurikira Fondation Pax Burundi rimwegukira. Reveriyano Ndikuriyo asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD yashimira intara ya Ruyigi ko yaberetse umutima w'urukundo. Hanyuma dushimire rero intara ya Ruyigi, ni intara yatweretse yuko hari urukundo. Tumaze imyaka 2 ngaha, muri iyo myaka 2 kabisa abanyaruyigi tubashimiye. Mwarerekanye ubufasha, twarabonye mbere ifasha zavuye mu makomine no ku bantu umwe wese ugatwikiwe. Byadushimiye cyane, mwadutereye ifungurwa ukuma akarundi. Ico gikorwa nishatevye kwiyamirizwa n'ikigo Maison Shalom gikorera mu buhungiro. Marguerite Barankitse akirongoye yisho Reveriyano Ndikuriyo ko iyo ngendo iteye kubiri n'inyigisho z'urukundo ashikiriza. Ati nyabuna n'ubukozi bw'ikibi burangwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Musazanje Reveriyano Ndikuriyo, nagira ngo ndakwibutse ko wama uyaga urukundo
ubwo Burundi bwa CNDD FDD bwigisha urwango buhagaze ku gacinyizo, ku kwangaza no kunyaga, buhagaze ku kwica no gufungira abantu ubusa, buzovaho kuko urukundo nutaba waruzi icivugo ca Maison Shalom. Maison Shalom atarayo mazu, Maison Shalom sayo matafari, Maison Shalom ni icivugo c'urukundo. Margarita Barankitse asaba abajejwe amashengero gufasha urwaruka kugira rugendera ubuntu, kwitandukanya n'intumbero y'ubutegetsi yo gutoteza abandi. Nagira ngo semerere mbwire abo bose bungere b'imitima y'abarundi, mwigishe abantu ubwo rukundo mu kugira Maison Shalom. Nashaka urwaruka rushasha ruzobuza ku Burundi habamwo impfuvyi nk'abanyaruyigimwe babanyaze ibintu, mugabo mugumye ubuntu, tugume dukundana dufatanye mu nda. Ivyo bigo vya Maison Shalom vyo mu Ruyigi vyegenewe mu gufasha mu gisata co gufasha imbabare, amagara y'abantu, abana bo mwibarabara, kwiga imyuga be n'utugenigene. Ugusahura amatongo y'abantu ngo biri mu mugambi wa CNDD-FDD kuva ufashe intumbero yo kubarabuza amasezerano yarusha. Ivyo vyashikirijwe na Emmanuel Ndereyimana yahoze muri uwo mugambwe imbere yuko awusezerera. Inyuma yaho ikigo Maison Shalom co mu Ruyigi cigaruriwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, uno akaba yagirizwa gushira mu ngiro umugambi wo kunyaga nk'uko vyibukwa muri kahise mu mwaka w'1972. Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru yaranze inondwi muri radio Inzamba Gateka kawe. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira, mugire ibihe vyiza naho ubutaha.